ngino citangure kumbaza umva ngo byo mu ngo ni hataye byari dahuye n'umuntu acabwira ngo we ngo none ngo kutagira mariage nibiki ndanamubwira ati ndimu kuyigira ni mubandanye mu nsengero hanyuma acambwira ngo ni witonde ngo byo mu ngo ni hataye none ako kajambo kubera ako kajambo koma hari n'igihe ari ku Pasika yaranyandikiye nyine agakete ndanashashira igihumbi ikete risanzwe cyangwa ikete muri telefone oya ikete nyene risanzwe hanyuma akoresheje style ya hero yo style irakaze akoresheje style ya zama style irakaze ariko nafata umwe akagasoma urumva kajya agapapuro bawumva kajya agapapuro karafashe kawe ukimubona agatima karasimbye ishukuri aya nago kazi nago bari kasi ufite wewe wararangiwe hariho ijambo ry'Imana bavuga ngo urumva wararangiwe uri muri babandi usanga ngo uyu muntu ngo uze kunyigisha mate n'inzina ry'Imana ngo uze kunyigisha France ngo je France irangora basi yaranyereka inzira basi na mate ikunaniye agaca kugira ngo shere ngo joteme waza wumva yite nawe nyine afise mitoma yaratwika kabisa mbega kumbure novuga ati umuhungu amaze kubona ati jewe ndabuze uburyo ndabona ko vyanse vraiment ntawe ushobora gushika ndabona ko umukobwa ncitse kandi naye nari ndamukeneye muga arancitse aragiye kuri vya bibose hariya biramuncikanye biramutwaye kandi bose biramucika irinzira ry'Imana biramutwaye sasa nyene ako kantu nyene niko kabi gusa nyene byose bibaye ndabipfutse ndavuga byose n'ukuri numva no kwitahira nyene ndarusha ararusha nakurusha Jesse bibari bambariye baba bakubwiye gute nyene kubaka yego ndabizi nyene niko zubakwa mugani sindamenyera gusa nyene ndarushe pe Imana yakumpaye nihabwa amashimwe Imana yakumpaye nihabwa amashimwe nafashe umwanya ndasenga Imana isezeranira ibwira yuko izompa impano nziza none ndakubonye mbona riwe mpano yanje none ndakubonye mbona riwe zahabu yanje nafashe umwanya ndasenga Imana isezeranira ibwira yuko izompa impano nziza none ndakubonye mbona riwe mpano yanje none ndakubonye mbona riwe zahabu yanje reka nkwite zahabu reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha muri ko muradukurikiranira ku muno mwanya novuga ati uno munsi natewe iteka ryo kuba mu bantumiye murabona ko turi kumwe n'abantu beza ngaha bashajije baberewe novuga ati twaje kuri TV musanzwe mubona kugira ngo tuganire n'aba bene data abene data rero musanzwe mwari musanzwe mwamenyereye baca mu dukino babatwenza hariho udukino bakinye batwenza hariho n'indirimbo n'abaririmbyi n'abakomezi bavanganye no kuririmba ariko no bivuga nose bantumiye sinzi ko bantumiye nk'umukomedie sinzi ko bantumiye nk'undi mu artiste murazi byo nkora ko ari byinshi ariko reka tudatebeje kubera abakirisu basanzwe basenga reka tubasabe bashiremwe agasabisho ka dawe wa twese cankwe kamwaramutse Maria sinzi kumbure ariko sinzi ukuntu basanzwe basenga reka hariya bakora akantu badusengera hama dutangura ikiganiro reka tubanze dusenge Nani Yesu turagushimiye kuko uri Imana ugira neza uri Imana wamutwumvira buri munsi
tugenda tukubona buri saha mwami nta kintu na kimwe tugera tukuburana turagushimiye mwami Yesu kuko wabanye natwe tugushimiye kuri uno mwanya reka mwami Yesu ngo ubandanye ubana natwe uratugirira neza mwami Yesu biza kuvugirwa hano reka mwami Yesu ngo abari buza kubana natwe tugirire neza bize gufasha mu mitima ya benshi abaza kumva kino kiganiro cacu reka mwami Yesu ngo kize kubafasha inyigisho ziza kuhaba mwami Yesu reka ngo zize kubafasha uzobukoze reka ngo tuguhereze karibu nikaze kugira ngo ubandanye ubana natwe tuze gusozerana nawe kandi dutangurane nawe mu izina rya Yesu amen amen nawe ntiwaputse mwaramutse Maria nawe nayivuze dusenge imana yego murakoze cyane reka ko muri mwidondora abantu hariya bariko baradukurikirana bamenye ni bande tugomba tuganire mbega mugomba muganire ku byerekeye iki ariko reka mubanze mu bidondore mubabwire naho muba nyambara umusore n'inkumi murabana muracara bajene sho ugasanga murabasore udi n'inkumi nabyo mubibabwira izinge dutangurire ngaha aye kuyu mu ego murakoze cyane natwe turaramukije ariko adukurikirana natwe turaramukije namwege mwaje kutugendera hama ku mazina nitwa Ndayizeye Jean Paul hanyuma ngira barabona yuko ariko ikintu bisigura yuko ntari umusore tumushinga ntahe turi kumwe n'umudamu wanje ngira nawe yo bidondora baciye abereka ati hariya ati ni mwari mwabiravye mwari mwabibonye reka navyo bari babonye kwe hanyuma reka kumbure ego naje ndabaramukije cyane nukuri ndabakunda abanywanyi biwacu ndabizi kandi ko badukunda badukurikirana ku mazina yanje nitwa Nishimwe Anosiat ego sanzo nubatse ndikuba n'umushinga naye wanje ndamukunda cyane nakurumva ntegeza ukavuga yego reka kumbure nitwa muje naje kuri no TV yanyu nkuko benshi basanzwe bari bankurikirana ku yandi ma TV ariko naje kuri no TV yanyu kugira tuganire urukundo rwanyu rwatangaje benshi byari ibintu bya benshi baratangaye baravuga ati ibi bintu tubibonye nibishasha aho mu Burundi mubaye mu bantu ba mbere babonye mukina agakino k'abantu babiri kabubakanye aravuga ati bajya abantu bakinya kantu eske n'umugabo n'umugore canke ni za comedy dusanzwe tumenyereye bijya bintu byaje gute kugira mwiyumvire tireka dukine utuntu dutwenza abantu mugatubereka ukuntu twakundanye yego murakoze cyane hanyuma misanzwe mu rukundo habamwo ibintu byinshi byo kururyosha kuko urukundo murakundana ariko bisaba yuko murushamwe ibirungo kugira ngo ruryohe rero twe twararavye mu rukundo rwacu nubwo tutafise byinshi muga twashaka kwinezereza mu buryo bwo gukina udukomedi twebwe hagati yacu cyatufata tubishiremo kugira ngo twinezereze muri ubwo buryo bwo gukina udukino dutandukanye yego kumbure aravuga ati none kubera iki hariho benshi cyane usanga barakundanye bakabana mugamaze gushika mu ngo ugacumenga isi bagiyemo ni yindi monde y'ibibazo ahubwo gusa bo bagaca batangura kubona umenga bagomba biyitwararike bonyene babe mu bintu byabo ariko babe mu gufashanya mu rugo gusa kubyara abana byonyene petetre no kurondera amafaranga bagure placer nyamba bataba barayigura canke barubaka amabubake mugabe mwacha muvuga ati antuka tireka duheba ya mafaranga nyamba ari ibihumbi 100 tubihebe dukore kano kantu hama tuze kwinezereza iyo ideo bayaje gute we ntumba wavuze tireka byaje gute ego murakoze cyane hanyuma ukuntu byaje mu bisanzwe mwisi bisaba yuko twigishanya kandi burya iyo ukoze ikintu kagishira habona kibonwa n'abandi bantu umuntu rero arashobora kuberaho kubw'abandi nka kugira umuntu aririmba agaheba umutaha akaja muri studio akafata amasanamu agasohora indirimbo kugira zize gufasha uwundi muntu rero twarabonye tuti urugo rwacu ntirukwiye kuberaho twebwe gusa rurashobora no kuberaho abandi bantu nyamba arico bo twigirako bakakitwigirako yego ni nkuko twabifashe
Twarabonye uyu mupfasoni wawe akina ari umuntu ashize amanga, ari umuntu yanezerewe, ari umuntu aryohewe, biboneka yuko urukundo rwanyu ari urukundo muba mwarakundanye mufatiye ku kintu kanaka, mufatiye kumbure ku munezero kanaka cyangwa ku kindi kintu cyangwa aho mwahuriye cyangwa ukuntu wewe mwamenyanye gute n'umushinga nawe wawe kugira mukundane, ubwo rukundo rwaje gute, mwakundanye bivuye kuki? Je no kuvuga ukuntu no bivuga ukuntu twakundanye ni Imana nyene, novuga ko ari Imana kuko twara abagenzi hama mu nyuma biraza turakundana, nta nguvu twabisizemo, no kuvuga nyene hari ukuntu nyene umuntu bimuzamo hanyuma agakunda mugenzi we. Novuga ko ari nkuko vyaje twisanga nyene turi bamwe, ariko ntitwabona ko bizokunda. Hari igihe n'ubona ko menga nta nzira, ariko Imana yo yaraduhuje birakunda. Yego. None mwarasanzwe mwari mwarakuranye cyangwa mwafataniye nk'ubu mwagiye aje gupagasa Igitega avuye Ingozi, undi avuye Bururi muciye mufatanira ngaho Igitega, mwari mwarakuranye cyangwa mwarafataniye aho mwariko mwahuriye mukuze? Yego, hanyuma bisanzwe uno mwigeme ntabwo twakuranye kubera ntituva no mu ntara zimwe, no kuvuga je naje ngaha kwiga Igitega kuri kaminuza, nawe aza kwiga ino Igitega nyene, hama nyene duca tubonanira ino nyene. Yego, no kuvuga n'umuntu twabonanye twese dukuze turi kw'ishure. Yego. Urakoze cyane. Urumva yuko ngo babonanye bose bakuze. Wewe wari wiga mu mwaka wa kangahe? Umwaka wa kabiri. Yego, muri secondaire. Muri secondaire. Nawe wari wiga mu mwaka wa kangahe? Cyane niga mu mwaka wa mbere muri kaminuza. Umunsi wa mbere mubonana mwabonanye bimeze gute? Byagenze gute? Umunsi wa mbere mubonana byagenze gute? Musanze je umunsi wa mbere tubonana ntabwo twabonanye nkuko ngiye kumuresha cyangwa wowe yiteguye ko ndamuresha, kuko nitwari tunazinanye. Gusa yari umugenzi w'umuntu ngiye kuraba, hama kugira ngene muhurira n'umuntu ahantu, hama gatora contact ziwe baguma muyaga gutyo nkuko yabivuze ati bitangwa ari ubugenzi. Hanyuma mu nyuma tubona tuti birakwiye ko tubandanya runo rugendo twatanguye rw'ubugenzi turuhinduriramwo abantu bashobora kuzobana bakubaka urugo. Gantu kawe ukimubona agatima karasimbye. Ishukuri. Aya nako kazi. Nako bari kasimbe. Basi n'ikintu cyabitumye. Ikintu cyabitumye cyose. Ukuvuga umugenzi cyo nari ngiye kuraba. Nta telefone yari afise. Muguhu yari afise telefone. Nuko byaca biba ngombwa yuko kugira inshikiro umugenzi je nari ubona ngiye kuraba ncakuru no mwigeme. Umva turayaga nawe urumva ari gihe nanje byasaba ko ndamwandikira, nkasanga inyuma yo kwandikira umugenzi wanje n'uwo nshinda mwandikira gutyo. Hama bakisanga rero byabaye usanga wamukunze. Usanga namukunze kabisa. We akiza kukubwira akajambo ka mbere yuko agukunze wabyakiriye gute, wumvise umeze gute? Je basi mu bisanzwe sinkwiye kubihisha, ndabivugisha ukuri. Icyambere cyo nanamukunze ntaramubona. Watanguye kumwumva ku matwi, urumva wumvise ijwi, ufite yumvise ijwi avuga kutaramubona gute, mugabo kantu nigasobanutse bwanze banze ukapu. Nyene wosobanukirwa basi, ariko je no bivuga uko kubera urumva ko twari tuzinanye n'umugenzi wiwe, ni kuvuga kugira ngo bahure uwo mugenzi yabanje arambarira tugiye kubonana n'umuntu ameze ukuntu. Sasa nyene ibintu yari kambarira ukuntu ameze nivyo vyace bituma numva ndamukunda. Ufite wewe wararangiwe. Hariho ijambo ry'Imana bavuga ngo urumva wararangiwe. Yari kambarira ukuntu abayeho no basi nyene nk'ingeso ziwe. Ariko sintihari mu nzira yuko basi yo bashaka oya. Hanyuma numvise ukuntu nyene abayeho n'ukuntu nyene ameze. Basi numvise ndabikunze ukuntu ameze, ariko tutarabonana. Nukuvuga rero tumaze kubonana uyu wenyene urumva byari bisanzwe, ariko je nanje naramubonye nyene mvuga ati none gashana ubundi. Biraba umuntu basaka kubwira ati buryo umusore ni mwiza ameze gutya. Ngumva nawe basi nako uvuga ati ngiye kuraba umugenzi ameze ukuntu ati womperekeza. Mugurumva kurangana aho uvuga ati hari umusore ameze ukuntu cyangwa ukamubwira ati nkumi hama kaza kuyiraba. Mugumva wowe wamubwiye amakarite kugira umumotive
yuko bokundana muga muri ico gihe urumva ko bobo nubwo je ntabizi nshatse kumvira ico yavuze yashatse kuvuga ati yamubwiye ati ngiye kuraba umugenzi ameze ukuntu nawe urumva cankunda Majambo make twovuga yuko Imana n'ikintu yari yarateguye ava yuko munabonana. Oya basi mu bisanzwe nuko navuga ati namukunze ntaramubona sinigeze nishiramo ko ivyo kubana bizoza canke ivyo haba n'umuntu basi nakunze mvuga ati basi ambaye hafi tukabagenzi vyo bavyiza muga mu mutwe iwanje kubana nari ndi no kwishuri sinigeze nishiramo ngo twobana iki oya nta vyari mu mutwe muga basi narumva ko nashaka ko yoba umugenzi nuko rero niko vyagenze Cyangwa uri muri babandi usanga ngo uyu muntu ngo uze kunyigisha mate n'inzina ry'Imana ngo uze kunyigisha France ngo je France irangora cyari cigeze kibabo carahabaye mu gihe twari abagenzi urumva twamaze kumenyana nkamenya ari kuri kaminuza nanje urumva ko nari musi yaho niwe yari kunyigisha rero hari igihe ibintu vyangora ku ishuri nkabona rero arafise umwete nyene ashoboye no kubinyigisha hanyuma akanyigisha yego we nta kintu wabona wari kumwigisha oya nukuri nta n'igiswahili wiga kuri kaminuza naje ndi muri secondaire hari ibyo batiga mu ishuri ushobora kwigisha umuntu oya nukuri niwe yanyigisha kenshi yego novuga urukundo rwanyu rwamaze igihe kingana gute kugira mushobore kubakana hanyuma ni kuvuga twebwe duhereye reka dushire muri cyo guhera uwo munsi twamenyanye kuko novuga yuko guhera uwo munsi twamenyanye niho ubumwe bwari butanguye nubwo twe tutari bwabibone umva guhera ico gihe gushikangira tugira ubugeni haci imyaka 6 imyaka 3 niyo kuko hari iminsi twari turabagenzi ndazi nk'umwaka waraheze turabagenzi gusa nyene kugira mwandikana message cyangwa nkuko akampa ati bampaye aka devoir ku ishure akamufasha nyene nk'umugenzi wanje mugabo ibintu byo kubakana no kuzobana bitarabamwe ni kuvuga nahereye kuva tukimenyana mu nyuma rero nk'ubacengera nk'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 ngeze nko mu wa kabiri muri kaminuza kino navuze ati basi uwo mukobwa je nubwo nari urumva umuntu ari kuri kaminuza nta mahera bafise nta na gahunda yo kurongwa nari mfise rero navuga ati uno muntu ari nkamwe je basi yabona arifise uburyo nari kumurongora nkamushira mu rugo mugaje nabona ko ataburyo mfise bwo tuma jewe inja mu vy'inkundo mwana avuga ati wembere umugenzi bishobotse wombere umugore mugabo we ni byashika ukabona uriyonke wundi mukire muragiye urigiye mugabo n'umuntu ushoboye kwihangana ukandindira ntangorane kuko nararaba ati none kaminuza nzoyiheza mu myaka 3 umva naho ngiye ntadubuye myaka 3 hama mpejeje kaminuza nje kurondera ubuzima nta muntu mfise azoca mpakaza hana gusa nzoca nza kurondera ubuzima nubwo ntabona inzira neza havuga ati iyo myaka izobiba myinshi niyo mpamvu navuga ati namuhari Berite ati wewe ego tube turaba mu rukundo ati mugani wironkera uwo mu byumva kumwe kandi ukabona uramukunze ukabona guha rukundo nkuko uvyipfuza urigira mugo ushoboye kundindira nahone ntangorane umva rero haci iyo myaka 6 kuko hari muri 2019 umva twagize mariage 2025 yarumva ko ari imyaka 6 wenda bona muri abakristo twatanguye n'amasengesho mbega mu rukundo rwanyu rwatanguye neza ruhera neza nta ngorane mwahuriye nazo mu rukundo ugasanga arabayemo akantu ko kugorana kujya kw'abasore n'inkumi cankwe ugasanga mufise izindi ntumbero kanaka zituma zibagora n'ingorane zihe mwahuriye mu rukundo je nukuri novuga ko ingorane zitobura ingorane mu rukundo ntizishobora kubura nukuvuga mu gihe muba murumva nyene umukobwa umuhungu muri abagenzi satana ashobora kuza nyene ukundi kuntu kugira ngo abaca akabagora ariko nukuri nta birenze novuga ngo vyarabaye ingorane kubera nk'ico gihe cyose twabayeho twari ku ishuri twari abagenzi ahubwo twarahanurana keshi nyene ugasanga two turahanurana je nukuri novuga ko n'amashuri nayo amaze kubera amashuri nyene byari ibintu bitoroshe agatima keza basi yaranyereka inzira
basi na mate ikunaniye agaca kugira ngo shere ngo joteme waza wumva nyine nawe nyine afise mitoma yaratwika kabisa basi hari ukuntu basi ahantu hari urukundo naho haba akantu gato nyine uba wumva ukishimiye nk'uko nyine yabivuze ni ukuvuga nyine nta buryo yari afise twarabonana akaza azanye agaskuti kasenkati akaza yanyegeje nyine nibaza ati ni ikintu nyine kibriya nyine azanye kumbe na hari burya bwagikoze burya buskuti burya rero nibwo yazana yarakunda rero kubuzana kenshi tubona akaguha akaca amereza kandi yaragutamika nakire numva nishimye ajavuga ati umuhungu n'uyu vrema nawe akaca guma asunikira ngo ngende kuba boss mugaje naje numva ko bimpagije ntibuka ko hari n'igihe ari ku Pasika yaranyandikiye nyine agakete ndanashashira 1000 ikete lisanzwe cyangwa ikete muri telefone oya ikete nyene lisanzwe hanyuma style ya kera urabyo yo style irakaze ukoresha style ya zamani style irakaze ariko nafata muri aka gasoma urumva kajya agapapuro bawumva kajya agapapuro makarafasha kubera irya style nyene hari ukuntu urupapuro gumururaba misaho musubiramo urumva rero inda yaciye azinga indanashashira 1000 urumva ari ku Pasika yavuga ati nawe uze kuronka agafanta ugende kunywa havugana kuri uwo muhungu ari goye nyene n'ukuntu nabona ifana ntiyari bwanazimbe ariko kuri wisa ifana ari kuri wisa no kuvuga hacasigara desa kandi yaba yatwitse urumva rero nyene byari ibintu byiza ko naje ngahona narumvise ndyohewe cyane cyane avuga ati Pasika niye wanje ni ku gihumbi ciwe handazi ntanivyo yibuka ndazi navyo yibuka ariko je ndacavyibuka urumva reko basi uburyo twabanye ibigeragezo ntivyabuze ariko byose twagiye tunesha urumva ko iyo myaka yose twamaranye ntabwo nyene yaba satani yaradutsinze ntituba twarahashize ni ukuvuga ko twagiye turanesha mbega kumbure novuga ati umuhungu amaze kubona ati jewe ndabuze uburyo ndabona ko vyanse vraiment ntaho ushobora gushika ndabona ko umukobwa ncitse kandi nayi nari ndamukeneye muga arancitse aragiye kuri vya bibose hariya biramuncikanye biramutwaye kandi vya bibose biramucikaye n'inzira ry'ibara biramutwaye ubwo nta kiyumviro kaje mu mutwe wo kuvuga ati ko bijya bikonesere byo buji biguma bimutwara nta kuntu no mubinda basi tukaja mu nzu tutagiye ku ikomine cyangwa kwa pasiteri basi tukazovuba twihana mu nyuma ego urakoze kumbaza ico kibazo mu bisanzwe jewe mu buzima nakuriyemo ntabwo bwari bunezereye ubuzima je nakuriyemo ntibwari bunezereye kandi nanje navuga ati nshaka yuko buno buzima nzobuvamo nkakora haraba yuko nanje ubuzima nakuriyemo atari bwo nzogumamo kandi n'umwana we wanje ntazoye mu buzima bubi rero navuga ati hamwe nogira ikosa abako nawe narabizi cyane narakunda kumubwira ati jewe nikigwayo ntuntere ngorane ubwo narumva yuko nogira ikosa naritoya noca nguma nkasaza muri bwa buzima nanka nyene rero jewe naragerageza kumubwira ati nukuri jewe unje kure tuba abagenzi duhanurane dufashanye ibindi ntubizane kubera je narabona yuko igihe nogira ikosa nkiri kuri kaminuza ibara ryo baringwanye niyo mpamvu rero jewe navuga ahubwo namuha uburenganzira ati wewe nimba ubonye wo mu byumva kumwe ugahora nkuko uvuga ati gorokoneseye ukabona ngo ruboza ariko ukwiye kujako uragenda jewe no kuri cyo nayo bagomba kwitetse yego wewe ubwo kubona umuhungu yagomba gucike ukavuga ati wa muhungu noneho nari nkunda umutima watera ukubitira kwa gatima noneho ndamusize jewe ndapfuye naho ngiye kuri rujya rubose ntaco ruzomarira wewe agatima ni kasimbuka avuga ati mbeho sinopfuma ngenda nkamugerageza basi nkaraba aho ati nkagenda imbere yiwe nkavuga ati nyene byaheze bya bindi raba nyene ntivyigeze bishika
oya basi ndavyumva ibintu uriko urambaza ariko je nk'ukuntu namubona we warashaka kunyereka ko umenga arakenye mugaje nta nivyo ndabona naguma mbona amenga ahubwo byose bizokundira muri we sinigera mbona ko bitazohava bikunda basi je ndamuravye sinamubona nk'uko ari oya namubona nyene menga ari hejuru cyane niyo mpamvu rero naho yambarira ngo genda girante ntivyari gukunda bavuga ati hanumiye simva nuko nyene dufate nk'ikintu kimwe wovuga ati nari narashimye no musore kuko urashobora gushima ikintu mu buryo bw'umubiri ikintu wari wamushimye mu buryo bw'umubiri avuga ati mu buryo bw'umubiri ikintu agishikunza ukavuga ati nubwo kino kintu vyoshika agapondagara kagira nka accident agapondagara kikavako noca ndamuheba cari nk'iki basi aho ushitse kumbaza ku bijanye n'umubiri kubera ko umubiri urashobora gukunda umuntu uravye ku mubiri hanyuma mu nyuma ugasanga bimwe wakunda nyene birahavuye nk'uko nawe bivuze wamukundiye amaso muganda ugasanga biravuye amaso agaca arokoka akavayo gusa icambere je kuri jewe ubwa mbere ndavuga ati naye namukunze ko nyene ndamuyumvamo kandi uko yarari basi narakunda n'ingeso ziwe nkavuga ati ko ndamubona ni sawa gusa ku bijanye no ku mubiri nyene navyo nyene ni sawa akavuyeho nyene naramuraba nyene akavuyeho mu maso cankwe ko tuma ndamuheba oya vema ntakahari ko tuma ndamuheba gusa umuntu ashobora kuvuga ati fatiye ku kuntu ndamubona reka ndamukunde bivaye n'ukuntu ndamubona ariko mu bisanzwe je ndavye nk'ukuntu asa narumva ndabikunze ko narakunda abahungu birabura afise akanyoni yego yarakunda akanyoni utari wakavuta urumva nyene ukuntu nyene yari ameze basi ukuntu ameze numva ndabinezerewe cyane nk'ubu vyoshika uko ameze iyo nyenyi ayo menyo kavayo byukuri wobandanye umwihanganira je n'ukuri noguma ndamukunda nabivuze sivyo nasize imbere wemera kwa pastor sivyo nasize imbere ego ivyo birahari tuzoguma turi ku ivyo birahari ariko sivyo nasize imbere ikuru mu mutima wanje numva ko ndamukunze uko vyogenda kose urukundo rundimwo vraiment rundimwo ivyo bindi nibiza mu nyuma impande nyene hariho umuntu akunda ikintu avuga ati akanako kaje ko ni sawa kano kaje ko ni sawa urumva byose bica byuzuzanya ariko ntivyotuma ndamuheba ngo ni kubera ngo inyenyi ipfuye ko agafosete iki ariko nyene urumva ko ndavyishimiye novuga yuko kabisa murumva yuko hari urukundo rwiza urukundo murumva iyo rwaje ruzanana murumva naho rugeze novuga ati kumbure tugiye ku mushinga ntahe wawe nawe tukamubaza ati uri kuraraba umufasoni wawe ukuntu mukunda urabona ko bishitse amaguru n'amaboko bikagenda woguma wamwihangana bavuga ati ko biri kose tuzoguma tubana mu mahigwe no mu marusho cyangwe ukamufata nk'umunsi umwe bamwibye yibye nk'amahera akwibye amahera cyangwe yagomba guha uburozi mu isahani urumva ko by'ukuri woguma wamwihanganiye kweli hanyuma mu bisanzwe urukundo ruraryoshe ariko kandi burya ikintu gikunda korana urukundo no guhemukiranira burya je n'iryo kosa numva ari ryo riremereye nta bindi byoshobora gushika birasanzwe kuko burya nk'ubu yarambwiye ko nkunda hama tukasezerana n'imbere y'abantu n'Imana hama munyuma ukumva yuko ubuki bwawe ariko arabutanga icyo kintu basi nyene icyo kintu kigoye basi urazi ko no mu gihugu icyo kintu bakigufatanye ni divorce direct basi icyo kintu numva ko kigoye kwakira mu gibindi niko nagomba heda kabaza kimwe twe twigeze gukina comedy dukina comedy umugabo afashe umugore wiwe ariko arasambana hanyuma amufashe aca mubwira ati eske none we ko twemeye ko tuzobana mu mahigwe no mu magogo none aya samagoko none tuje tuvana cyangwa tugumane we nkaho wumva ho twisigura ubisanzwe ibyo se kuvuga nawe ko cyangwa n'amagogo oya mubisanzwe bwa mbere nyambara umugabo agiye cyangwa n'umugore agiye aba yabihisemo akavuga ati cyujya mungu turi kumwe ujya mugabo turi kumwe cyangwa mugore turi kumwe nta kimpagite uvuga uba wagiye ahandi hantu sibyo muri icyo gihe uba wamushize hasi urumva ntacyo bakimaze
urumva uba wamugaye nanje urumva ataco nkimaze nta mpamvu yuko twakomeza ico kintu ndumva kwe cyongora mu gihe ibintu byose yoba agwaye akagira ikibazo ivyo umuntu ashaka gusaba inkomezi Imana kayimushoboza akavyihanganira mugapfurema ikintu ico ntiwocihanganira kiratambwiye ko ari ibindi bintu kuko yashobora gushibasanga ntabwo byavuye mu mutima iwe hariho n'akantu nigeze kuraba umugore yagiye inyuma kubera pour sauver la famille basi kugira ngo muhira baronke ico barya basi atari kuvuga ngo yanse umugabo cyangwa ngo agombye kumuca inyuma akabona ko muhira situation iri grave basi aho rero biragoye mugabo urumva naho mwavyumvikanye weraba ko bigenza pour sauver la famille urumva aho n'uwescro n'uwescro urumva mu gihe kandi urumva nanje ndi umugabo numva ico kintu sinokemera umugore wawe numva umugore wawe umuhevye umutanze umugurishije umudandaje ivyo navyo numva ntabwo ari byo niyo mpamvu rero ikintu mvuga ati mu rukundo ikintu umuntu atokwihangana nico mugabo n'igihe Imana bigushoboje sinavuze ngo sinovyihanganira hagiye Imana muri ico gihe yompa inkomezi nkavyihanganira akansaba ikigongo cyane najewe nabigize nawe Imana ikamuha inkomezi akanyihanganira akambabarira ahubwo reka ndakimubaze nawe acivugiye oya bahiga gato ndakikubaza ufite Sara kw'ico kintu Aburahamu Sara yageze gabwira Aburahamu uti ndakwinginze ngiga incoreke ukigenda urabicukura hanyuma mugabo arabonye mu nyuma ko yashavuye we none nk'ubu bishitse bamubwira ati mushiga nawe wanje wewe ko ndagufashe ndakwihanganiye cyangwa ukamurungika ati nabugende kweri hariya sha je nibaze basi aho nkija asha jero gufatana twarafatanye tu uca hehe ugirante asha je turi kumwe n'ishati n'igifu cyane urumva je no kuvuga naho vyomubako nkabibona ahubwo ikintu gikuru nokora no gusenga no musengera kandi Imana nabizi ko irahindura nyene ibintu irahindura ibihe mu gihe yoba ari ingeso cyangwa ugasanga n'izindi mvono gerageza basi tukayaga nkumva ati bicambi muteye niki ntatahuri impamvu canke nkamenya ati n'ingeso nyene yaje muriwe hari igihe na Satani nyene aba yavyikomeje mugasanga je no kuvuga no gusengera ariko nivyo tuma dutandukana jewe n'umusipi n'ipantaro naho nzoja oya urabizi uri nk'umugore nyene ni ibintu biba bigoye keshi abagabo niba usanga menga biroroshe gutandukana n'umugore menga ni ibintu biba bisanzwe mugabo uri umugore tuvumira abaduhamye ngo niko zubakwa ngo musha muzango murihangana niko zubakwa ngira kandi nguvuze ico kintu buryo umugore aguciye inyuma n'umugabo kuguca inyuma sibyo ntabwo bifise inguvu zimwe mu rugo vugisha ukuri ntabwo ari cyo kimwe ku bwanje buryo basi umugabo ashobora guca inyuma umugore atari kuvuga ngo aramwanka basi atagwanka ataniki wasanga nyene nakantu yabonye mwibarabara karamukweze mugabo umugore wiwe amukunda cyane rero akagenda atari kuvuga ngo aramuciye inyuma ari ibintu nyene byabaye nawe nakicyuza mu mutima mugo umugore arinze agenda akaguca inyuma cyo heba ko uvuga ata umugore yagiye uvuga ati jewe ushobora kuba ndi mwibarabara akaza akantu kakankwega oya sikuvuga ko kunkwega bazi niko ndavugwa ukuntu gucana inyuma umugore cyangwa umugabo usanga bidafise ingufu zingana basi wari umuntu yavuze yuko umugore ukora ikintu arabitegura aba yabiteguye umugabo abitegura hari gihe nyene umugabo biza tikitaka wewe ushigikiye ugasanga rero byabaye oya ivyo bintu si bazajya musengera ibintu si cyane muba mwabiteguye oya kwera no kuyorosha gusa muyorosha kenshi mu rugo abagabo nibo bakunda kuja hanze ni gake uzosanga umugore ari karaja hanze kesha abagabo niba usanga ariko birashikira rero niyo mpamvu nyene muca mwiyorohereza ngo urumva ngo umugabo ngo ntavyo aba yateguye ariko aba yabiteguye urazi kw'ico kintu sindiko ndashigikira umushinga nawe wawe kandi urumva ndiko ndaraba udukomanteri mpora mbona rimwe na rimwe hariho uwavuze ati wo bisigura gute ukungene umugabo ashobora kuba ari mu nzu yicaye yasigaye muhira wenyine umugore yagiye kwibaruka umugore yagiye kuramukanya basigaranye n'umuyaya
kabuki umuyaya umugabo ashobora kwiyumvira ati umuyaya ugasanga baryamanye n'umuyaya. Ivyo bintu we byoshoboka kuri umuntu w'umumama ugasanga mwaryamanye n'umuboyi. Oya. Oya ahubwo basivana n'ukuntu umugabo nawe nyene badashoboye kwihangana. Ubundi kwihangana gufise ntibishobora kumushikira ivyo bintu. Nyene kwihangana kuri mwese basiba bikenewe. Urumva ni kaga faiblesse kabagabo yari karakubwiye. Ikintu navuze nti umugabo ashobora gucinya umugore ariko amukunda atari uvuga ngo kumucinya inyuma ngo yamuciye amazi. Oya. Akagenda ku bundi mugabo agukunda cyane kandi akunezerewe by'umukorera. Mugabo kubera zantege ngasanga arabikoze. Mugabo umugore arinze aguca inyuma basi kumva ko yaryamanye n'undi mugabo. Woze ati aba yabiteguye kandi aba yaguciye amazi yavuze ati nta mugabo mfise siwe arinda aza kurondeza. Ndabeshe. Ivyo sindavyumvisha neza. Mugabo ngira ugiye kubyiga kubyumviriza. Nzozanda vyiga kuko urumva maze amezi angahe gusa mu rugo sindabimenya vyinshi. Ariko ndazi ko nzotinda ndabimenya. Ariko rero nko kuntu muriko murabisigura mba numva menga abagabo muriko muri hereza ibintu vyo kwiyorohereza kugira ngo ushobore gutahura mu givyo ntavyo no kwemera. Mwebwe uru rukundo musanzwe murimwo mwohanura iki cankwe mwocira mwovunira kagohe abandi bantu batanguye gukundana mugabo batarinjira mu rukundo neza canke bari mu rukundo akantu mubona mwobavunira ku rugohe mwobahanura cankwe abandi bantu mwaramaze kuba umupapa n'umumama mwobwira bamaze kubaka mu bijanye n'urukundo rw'urugo nk'abashasha mu mezi mumaze kubakahe muje mu by'abakambwe kuko ubumaze imyaka uwabavyaye ntimwoza kumuhanura mu dusipoza mu muri kumwe mu mungana. Yego murakoze cyane. Hanyuma ikintu novuga impanuro notanga nozitanga guhera ku muntu agiye kuresha no kureshwa kugeza agere mariage. Nizo mpanuro numva notanga guhera kuri ico kiringo guhera utangwe kuja koresha cyangwa ugiye kureshwa kugeza ugire mariage. Ikintu nohanura nuko mu rukundo tureke kuraba ibintu bigaragara. Nicyo kintu ca mbere kuko urukundo gubakiye ku bintu bigaragara ni ibintu bihita bigenda. Je nk'ubu ndibuka nko no mukunzi wanje genda mukunda namukunze ari muto dufate nk'ubu iyo nkunda nkavuga ati ndamukunze ubuto bwiwe ntitwari kugana mariage byaca birangira danaca mpeba. Mugabo iyo ukunda umuntu uko ari ukamukunda ukamukunda umutima wiwe niho runaramba sibyo. Nayo handi iyo ukunze ibintu bigaragara ikintu cyo cyambere nabanza guhanura abantu byo kuri. Hama ikindi naco no shigikira mu rukundo bisaba kwihanganira uwo mukundanye gushika igihe muzomarana kuko muhurana byinshi kwanza kuko hari umuntu yinjira mu rukundo yibaza ibintu byo kuryoherwa sheri shushu ndashaka umuntu adodora nyifuza ijoro ryiza adodora amaze mu gatondo uko naraye ukibaza yuko mu rukundo ari byo ugiye guhuriraho nabyo ariko ukazomenya yuko ukazobona umusheri wawe aragwaye agaca gusaba nk'amahera uvuga ngo none ngo gende nyoko wawe. Oya nukuri none umugenzi areke kugusaba ubufasha. Rero mu rukundo umenye yuko harimo byinshi bisaba kugirane kwihanganira. Yego nivyo bintu bibiri novuga. Kwanza ukunda umuntu kwari utarabyikiwara umutima we gusa hama ukamenya yuko uzohuriraho n'ibitare bike ugira umutima wo kubyihanganira. Novuga ati kumbure nawe uko ubyumva ni nkuko nawe abyumva. Yego basi nka byinshi yabivuze impanuro nyinshi yazivuze naje no bivuga uko nyene abivuze mu rukundo nyene ni sawa biba bimeze neza uvuga ati sije nzobona turabanye mumaze kubana rero hore byo mu ngo ni hatari. Mungo ni hatari. Ngiro cyangure kumbaza. Umva ngo byo mungo ni hatari. Byari dahuye n'umuntu je ntiyarazi ko ndumusore acambwira ngo we ngo none ngo kutagira mariage nibiki. Ndanamubwira ati ndimu kuyigira ni mubandanye mu nsengero. Hanyuma acambwira ngo ni witonde ngo byo mungo ni hatari. None ako kajambo kubera ako kajambo koma. Koma.
abibwira n'abandi nyimba ubuze nahuriyemo n'ibibazo uvuge cekwe agira ubyitamo menga no kwitahira gusa nyene uranyumvi urumva hari ukuntu basi ubandanya kubaca intege kuduca intege hari ukuntu umuntu mugikundana ashaka kubona muhira niwe ateka niwe aja kurima byose byinshi basarabikora ugasanga araze no gucana imbabura mugabo maze kubana sasa umugabo nta kintu na kimwe usubira gukora nyine atari biba byagoranye ucusigara urekara mu mukozi urumva hazi no guteka avuga nta byose acavuga ngo nawe umufasha none madudu nukuri mbarira umufasha karikara kurega hariya kuri rezo sosio umufasha akora ivyananiye umugabo canke n'umugabo banza gukora hanyuma umugore akaza gufasha ivyananiye umugabo nyamba imbabura igomba izime urumva wewe mama ndayicane hama ni yawe aze kuza kugufasha oya aho chamanda nga umugabo ajanda karuhuka akavuga ati natanga umufasha oya urumva namba nahora nimesera ipantaro nimesera ishati urumva ibirato akagenda byimesera ndabisiga baje baka ushaka kubaye ko umugabo acavugana nazanye indogo nazanye umufasha urumva hari ukuntu bacafa wanze ruhuke nawe wanze nyene aje mu gishingo cyawe urumva rero ako kantu akoriko sasa nyene ako kantu nyene niko kabi gusa nyene byose bibaye ubu ndabipfutse ndavuga byose kuri numva no kwitahira yarakarakara nyene ndarusha ararusha nakurusha Jesse bibari bambariye baba bakubwiye gute nyine kubaka yego ndabizi nyine niko zubakwa mugani sindamenyera gusa nyine ndarushe pe none wari wazi ko none mu rugo wewe wari bakubwiye bari gute gufashanya gusa nyine ndabizi ko hora ufasha mugabo hari igihe usanga nyine bigoye oya urazi nkubaje shina kubwira burya abakobwa ari ukuntu iyo bari mu bintu hari gihe atabashaka ko abandi nabo bumviriza umunezero arimo aho usanga ariko arasuka abandi kugira ngo ntibihute kuza kumbe ari mu munezero aho usanga kandi rero abantu baririmba gospel baragoye uradore kasi baheruka kwegukana n'umugabo sinzi ko byo bari ico biziko ndazo bikurikirana kuntu shogo kerega bijya nivyo hari gihe usanga no kuri pfe mu rugo ruragoye gusa nyene umuntu ari hanga neza ko ari ibyo sinzi muganda bizi ko bishika hari igihe usanga ari ibyo cyangwa usange ni prank sinzi bisaba kwihangana bagengira ni prank ntawe sinzi gusa nyene urugo pfe bikura byoroshe oya bageze numva yuko abajya bokwaho kana basi oya hanyuma oya basi reka ndabaremesha abantu bacu ndabaremeshe mu rugo nta bigoye birimo ariko rero hari ukuntu ibintu baguhanura ugira uje kubaka ntabwo nyine biba bihuriye n'ibyo tuzobona ntiba bisa ugire wabipakiye mu mutwe wewe rero kiragushesha kuko hari umugabo mushobora kubana aho ndiko ndatandukanye ngo hari umugabo mushobora kubana agukubise ikofi ukamusubiza nyene ntaco bitwaye ahubwo murabandanya mukina ni sawa n'undi azogukubita ashaka ntumusubize wowe rero baciye baguhanuye ngo nibagukubita ngo uratega ngo ntihagire ikofi umusubiza ariko ugasanga nk'umugabo nawe umusubije navyo nivyo bimunezera rero urumva ingo ntizubakwa kumwe hari igihe ukora iki cyangwa ukabona abandi hariya bariko barakina uku kaco shaka ngo nawe ngo n'umugabo wawe ngo muze mu bikore basaba umugabo wawe nawe yarashishwe ntavyo ashaka wewe waja kumukinisha avuga ati aho po gutanguza ikofi wewe waruzi ugiye kumunezereza kumbe nawe ugiye kumwononera nuko niko bimeze we urihangana mu majambo rero mu bisanzwe kubaka vraiment biraryoshe kandi bisaba ko mwese muba muzinanye ukamenya ati uyakunda iki yankiki sese nyene mubimenye ni sawa murabana neza nta kibazo aho sinashingiye ku by'iwacu nabihevye byose nabihevye turi mu mpanuro rero hageze ko
mukundana n'umuhungu banza umukunde basi cyane cyane ndiko mpanura abakobwa. Umukobwa kenshi usanga bakunze bashingiye ku bintu, ariko mu gihe uzoba ukunze umuhungu uzi neza ko je ndumva neza ko nishimiye kubana nawe, ivyo bintu ni vy'agaciro. Mu gihe uzoba umukunze neza kandi vy'ukuri ataburyarya burimwo, kuko abakobwa benshi usanga bakunze umuhungu bavuga ati je shaka umuntu azoza afise umugambi. Sasa umuhungu aje afise umugambi uba wumva menga ntiwo mwanka, kubera ko ubona ko menga ariko arakubarira ivya mariage. Ariko niwamuja ko nahafise umugambi ukamuja ko ata rukundo mufitiye, aho wewe ni hatari. Kubera woba wihutiye ngo kubera ubona afise umugambi, kubera ubu muri bino bihe kugira ngo ubone umuhungu afise umugambi nuko biragoye. Rero ashaka kuba bahari kavuga ati jewe nzobona aranyarukije, hari ukuntu ushobora no gukunda nka bane banga kavuga ati muri aba bose umuntu azotangura kuvuga azoba ari uyo nyene, mugani nta rukundo mufitiye. Ugasanga rero mu rugo biciye bigorana. Rero gikuru n'urukundo, naho umuhungu yo gutevya mukamarana imyaka 6 irenga, urumva tweko twamaranye imyaka 6, mukamarana igihe kinini, ariko ushobora kubona ati nanje arankunda, twese turihanganye, reka turindirane. Ukamukunda naho hoza abafise inzu bameze abubatsi amagorofa, abafise amafaranga, reka kuca wihutira ivyo bintu, ahubwo banzura abo umutima mufitaniye n'uyo muntu muri kumwe. Nuko niko nobivuga. Murakoze cyane. Kumbure novuga ati turangiza kino kiganiro cacu, hariho ico nk'inzozi mufise mu rukundo rwanyu, indoto niko nobivuga. Inzozi inzozi sinzi ko ari n'ikirundi ntumbaza, basi indoto mufise muri kazoza mu kubakana kwanyu. Mushobora kuvuga mu majambo make, turafise indoto zuku nuku mu rukundo rwacu, tuzorukomeza gute canke turipfuza ko tuzorugeza, turifuza ko urugo rwacu ruzogera ngaha. Mu majambo make kugira mutera intege abandi hari bariko baramwumviriza, kuko hariho benshi babumvirije babahereye ku ntango gushika baheze, kandi turizera yuko umuntu azotangura kino kiganiro akagiheza azogenda asize commentaire avuga ati by'ukuri mwaraduhanuye, mwaradufashije. Umwe wese azovuga ko cyo mwamufashijemo. Yego murakoze. Hama ku rukundo rwacu igicapo dushaka muri kazoza, turifuza yuko urugo rwacu rubera akarorero abandi, kuko hari igihe abantu baba bavumagura ikintu kanaka. Mugabe twe turifuza yuko hazogira abavuga ati hari ingo zimeze neza, basi bakavuga bati nubwo twe vyatunaniye mugabe turabona yuko hari abandi bantu byashobotse. Rero twe turashaka yuko mu rugo rwacu dushobora kuzobera akarorero abandi, bakaja mu rugo banezerewe bishimye. Kuko nyimba ukoze ikintu bose nk'ubu ugomba gukora business, mugo kumva abantu bose bakora iyo business barahombye, nawe nta ntege ugira. Mugabo harimwe abantu ubona bateye imbere, baguze umuduga kubera iyo business, nawe uravuga ati nanjye nzoshika hajya ahantu. Rero ngo turifuza yuko hazogira abantu badoja mu rukundo bakubakana bari motive, bavuga bati bya bintu ni sawa, birameze neza. Ego nko mu bakozi b'Imana babaye abamama, mu bakozi b'Imana Bibiliya itubwira abantu babaye abamama kandi bakoze ibidasanzwe, n'uyuhe yakubereye akarorero keza wovuga ati nzomufatirako? Barahari, gusa ni kubera kenshi usanga ntibamenyekana, ariko abamama afise abagenzi ni benshi. Hariho abona agenda arabirako, sinonenda kubavuga mu mazina. Umwe gusa, umwe uba wararabiye kuvuga ati uyu mumama wo muri Bibiliya nzomugwanako. Uvuga wo muri Bibiliya? Wo muri Bibiliya. Abo ijambo ry'Imana rivuga Bibiliya. Uwo uvuga ati uyu mumama Bibiliya ivuga yambereye akarorero niwe nzofatirako. Asha nuko ari nabambeshe. Muri Bibiliya ntawe nigeze mvuga ngo uyu ndiko ndamukurikirana, kiretse ko nyene soma Bible hano bikamfasha, ariko nta bintu uzovuga ngo ndiko ndaraba ngo uyu mumama ngo ndamukurikirane ngo ndabe ngo ivyo yakoze. Oya, nabambeshe. Ariko ku mibereho y'ubu, kubera nki muri Bibiliya naho soma usanga ari bimwe vya kera, si vy'ubu. Bigero vya kera n'ivy'ubu biba bitandukanye. Mugani nk'ubu ushobora kuvuga ati hariho nk'abamama nyene tuba tubanye hafi, abo twagiye turabana, haraba nkavuga ati uyu ni sawa, nkamukurikira. Nuko niko bimeze. Wowe nta mupapa wobuzi wofatirako muri Bibiliya? Paulo
je naramurabiye ko cane mu mpanuro ziwe kuko niwe muntu yerekanye yuko uwo vyokundira yovyihoza vyo kurongora ariko kandi arongera aravuga ati niwe bidakundiye na wene nabijemo rero byaratumye ntagira umururumba mwinshi mu vy'urukundo nkavuga nti nankunda akagumana nanje nta ngorane ntacyo bitwaye jewe niyarindira mpaka nkaronka dufaranga mbona two kuja kuzingazinga aho dushobora kubana nta ngorane kandi naho nagenda akavuga ati wewe ndabona nta migambi yawe ndaguhevye naho ni sawa cyangwa nagenda niyo mpamvu ati Paulo yaramfashije cyane mu byo yavuze kuko bituma mu rukundo utajyana yo nkaho umengo uti bitakunze ndagowa agiye ndapfuye atarampemukiye karabaye iki niki byatuma rero je nibera hagati no hagati nawe akamavuga ati none umuhungu ameze gute mwaje nkamubwira ati wewe umva ari sawa turi kumwe tugumane tutari kumwe wigiye. Murakoze cyane, reka tubashimire ku kanya novuga ati tumaranye turiko turaganira. Yego natwe turabakengurukiye kibaza yuko twaganiriye byinshi no hanyuma karibu twongere tuyage kumbure ntihobura icyo byo tuyaze bishobora gufasha uyu canka uriya. Murakoze. Turabashimiye ko mwadutumiye. Yego murakoze namwe kubona mwavyemeye mukaza mukabana natwe. Turabashimiye cyane. Yego bumvise ko ngiye gutaha muhira oya nanzoje turi kumwe. Murakoze. Nibaza yuko muri komanteri hariya muzobandanya mutubwira byinshi muri byinshi twagiye turaganira muzobandanya mutubwira kuri ide tutashoboye kuvuga ku cyangwa ku ciyumviro c'abubakanye baba bamezi 2 cyangwa 6 cyangwa urukundo rw'abakundanye canke inkundo zizogenda ziraza. Nizere ko muzogira komanteri mukavuga ati mwari kuvuga kino kintu ariko ntimwakivuze. Wewe uzoca utanga ideti kubganje hari ico mutavuze nashaka mwari kuvuga gutya canke hari ikindi mwavuze nanje ndakizuko. Nibaza ko komanteri zizoba nyinshi. Mwakoze kuba mwadukurikiranye, nibaza ko ikiganiro kizobandanya mukurikirana ibiganiro bisa nk'ibi kwino shene. Naho ubutaha tuzoba dusubira. Merci beaucoup. Kubonye, mbona niwe mpano yanje.